Jewe nitwa Patiri Cambararo Aloyize, patiri mukuru wa paruwasi Mvyeyi ya Muyaga, nkaba njejwe n'ikirimba c'umushaha mweranda gose wa Yezu co ku Buruhukiro muri diyoseze ya Ruyigi. Narahimbawe n'imigambi yose ya Mariyato y'umwaka w'ibihumbi 2023. Mugabo umugambi wabanje kushika ku nyota nuwo kubaka umunara wa Radio Mariya kuri Birime kugira ngo Ruyigi yose, Cankuzo yose na Muyinga yose bashobore kumva no kwinovora inyigisho, ibiganiro, ibisabisho, inkuka za misa bica kuri Radio Mariya Burundi. Kanatsinda uravye no kucapa ciyo migambi itegekanijwe muri uyu mwaka Mariyato, umwaka w'ibihumbi 2023, uwo mugambi waje imbere. Jewe rero ndazi ko ari benshi bahimbawe n'uwo mugambi, na cane cane abari muri ivyo bice vy'igihugu duherereyemwo navuze. Twarifuje kuva kera uwo munara kuri uwo musozi wa Birime, none ntivyari bwakunde, none turahimbawe n'uwo mugambi. Nta kuntu twohimbagwa no kumva Radio Mariya Tanzania, Radio Mariya Rwanda, mugabo Radio Mariya Burundi yacu tutayumva. Ni hamwe nyene imirazi iruta guhuma. Nagira rero mpamagarire abanyotewe Radio Mariya, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu nkanje bo mu bice vya Ruyigi, Cankuzo na Muyinga, tudashikirwa n'iryo jwi, dusabire ubwa mbere na mbere iyo migambi ya Radio Mariya Burundi. Twongere tuyifate mu mugongo mu gutanga intererano kugira ngo uwo mugambi uranguke, iyo migambi yose ndetse ishobore kuranguka nayo nyene. Kubera kandi ingendo nyeranda zitunganywa uko bukeye uko bwije ku kirimba c'umushaha mweranda wa Yezu ca Buruhukiro, n'abasanzwe bari aho bayumva aho baherereye, birakwiye kandi biratunganye ko boherekezwa n'iryo jwi ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Mbega uwo munara wa Radio Mariya ku musozi wa Birime uramutse ubonetse muri uyu mwaka, ubwo ntizoba ari kado y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya kuri iyi myaka 125 iheze tumenyeshejwe inkuru nziza muri Ekleziya y'u Burundi. Imana ninahazwe.